gute? D'accord. Oui, Clarisse. Ni sawa. Inde? Mai. Okay, yego mubwira nta kibazo. Sawa. Bonjour, bonjour. Ego, karibu, karibu. Eh, kaze muri Jimbere. Murakoze ukaryo muduhaye ko kubaza ibibazo byacu twega abasomyi n'abakunzi baje imbere magazine. Ikibazo ca mbere canje ni turabona ko mufite ibikorwa byinshi ko mwitanga kandi ko mufite ingufu zidasanzwe. Ariko ikibazo cacu twega abasomyi n'abakunzi by'ukuri ninde ari nyuma y'ibi byose tubona. Ni ya agenda cache yaje imbere magazine. Ico kibazo d'abord ndagushimiye cyane ko wafashe akanya ngo ushike kuri Jimbere hanyuma uze kumbaza ivyo bibazo ko ndibaza yuko muri email wandungikiye en fait ibibazo ufise nibaza ko ibibazo abasomyi benshi bafishe baje imbere nibaza ko birakenewe ko umuntu yibutsa aho Jimbere yavuye aho icyumviro ca Jimbere cavuye umva Jimbere twayitanguje icyumviro cyatanguye mu 2015 c'était juste dans la suite il y a une étude yari yakozwe muri 2014 si je ne me trompe pas 2013-2014 il y a IMAR yerekana yuko abarundi perception bafise ku ma media ari uko les médias zifise ziri politiquement rangés donc ça pour ou contre le pouvoir hanyuma rero turavuga tuti mbega burya ugwaruka canke le public en général ibikeneye kumva misi yose gusa politique canke irakeneye kumva ibindi bintu bikorako bijanye n'ubuzima bwa misi yose imibereho ahaza gushora ivyiwe ahaza gushobora kuronka opportunité pour aka business kiwe aho yerekana impano ziwe hanyuma niho twumvira gushinga ikinyamakuru Jimbere hama turaja hamwe turi ugwaruka rwamenyesha makuru bari cyane muri presse écrite hanyuma turatanguza iyo Jimbere tuyitanguza rero dufise uwo mugambi yuko tuzana du contenu abantu bashobora gusoma ibintu bitabagumiza muri politiki bakura muri politiki nubwo ivyo twandika ko bifise isano na politiki iyo twanditse ku bijanye no kwivuza kwiga gufungura ingene indongozi n'abenegihugu imigenderanire iri hagati yabo ivyo byose bijanye na politiki mugabo tukavyandika ukuntu abantu babisomye bumva umengo ntivyabo niho uzosanga nkajya iyo turandika ku mperezo tuvuga dushaka akabazo gatoyi mbega mu vyumvira kwiki nugira ngo abariko baradusoma nabo bagira ijambo hama rero tukishima gose yuko avec ubutegetsi buhari justement twanayibonye ejo hahise aho umukuru w'igihugu yariko araganira n'abenegihugu n'abamenyesha makuru twarayibonye yuko ijambo ry'umwenegihugu rirafise agaciro muri kino gihugu natwebwe rero dukorerako cane hanyuma ico naco ninda ari nyuma ya Jimbere n'ukuri inyuma ya Jimbere hari twebwe nyene tukora ngaha inyuma ya Jimbere hari abasomyi bacu nta bandi bantu bahari mu bisanzwe uko dukora ivyo byose kugira tubishikeko turondera uburyo mu les partenaires au développement b'igihugu nabo bafite imigambi yabo hama tukaraba imigambi usanga ihuriranye n'ivyo twe dukorerako bijanye na education bijanye n'amagara y'abantu bijanye no gushira imbere impano z'ugwaruka ibijanye gushira imbere kwiyungunganya mu kurondera frambu hanyuma
hama tugakora aussi n'ibikorwa bivyinjiza amahera muri Jimbere, publicité ko turafise quand même audience nziza. Hanyuma kandi tukapiganisha gauche à droite kugira dushobore kuronka amadeni, ko burya biragoye kwemera mugabo ntushobora gushika ku ntambwe tugeze kudafise amadeni. À moins que uvuga uti ndafise capitale, ntanguje capitale yanje, ndafise miliyoni 10 na zingahe canke amajana, mugabo utanguje nyene nkuko twatanguye utanguriye hasi utoza gufata amadeni. Ikibazo rero ugaruka kenshi dukunda kugira ni iyo deni urikura hehe? Iyo deni urikura hehe? Tube twaragize bakwiye kubera ko abantu usanga badufitiye confiance n'ibiki byose bavuga ati genda ukore hanyuma uzansubiza haciye igihe iki niki. Urumva rero ico kibazo cawe inyuma ya Jimbere ni twebwe tuhakora, ngira mwarayibonye muri video y'ubuheruka, hanyuma ni n'abasomyi ba Jimbere. Ego biratahuritse ariko vy'ukuri ngaha muri Jimbere ikinyamakuru cane impact mu gihugu mubona ko mufise by'ukuri niye? Twebwe impact tuyirabira ubwa mbere kukungene abasomyi bishura ku bibazo tuba turiko turababaza, kuko kimwe no gushikiriza inkuru, ikindi naco no kubona yuko iyo nkuru yatumye abayisoma bishura canke bafata position canke baterera icyumviro canke bahanura uruganda rwa Jimbere bati iyo nkuru mwashikirije mwari kuyikora uku canke mwari kuyigira gutya canke ugasanga iyo nkuru twashikirije aho yabereye indongozi zaho bariko baraduhamagara ati ivyo bintu mwavuze n'ibiki, mbega vyo nivyo canke ibiki. Hari inkuru nyinshi tubona yuko zifitiye akamaro abadusoma, inkuru zijanye na ingene ibijanye n'umuyaga nkuba, ibijanye n'ingene abantu bisumamwo, ibijanye guteza imbere impano z'ugwaruka, gusanga umuntu yamushize imbere. Ndibuka nk'iyo nibutse yuko Wilbert, sinzi ko umuzi ujya mu Giheta, Wilbert Dusabe, ikinyamenyeshamakuru ca mbere camushize imbere kamwerekana avec la maison du fermier ni Jimbere. Wanashaka twebwe yaratwemereye ko azoduha inkuru kugira ngo adushimire. Turiko turitegura iminsi mikuru yo guheza umwaka ibanza ive mu nzira, niyo twamara gusonza neza ca tuduga iyo ngurube tuyitegurire neza. Ugasanga hariho abandi bakeneye kumenyekanisha ivyo ariko barakora, ugasanga hariho abana bagize ibibazo twashize inkuru, ugasanga hari abavyeyi bagize ibibazo twashize inkuru ku ma platform ya Jimbere, hanyuma abasomyi bavuga ati tuterere tubafashe. Ivyo byose ni ibintu biduha inguvu, bitwereka yuko dufise impact ku basomyi bacu. Mugabo kandi impact yacu tuyirabira kugwaruka ruronka akazi. Nobabwira ko hano muri Jimbere tufise abakozi barenga gatoyi 40, muri abo 40, 30 nta myaka 30 bafise. Kandi ni ibintu bidutera intege. Hanyuma mu mwaka wose twagiye turakorana n'ugwaruka rutandukanye, abadufasha kudistribuer le magazine ruguru, gushikana magazine mu mashuri, abadufasha mu makampanye atandukanye, byose. Hanyuma kandi tukaraba impact yacu ku ba partenaire basaba ko dukorana, kuko umuntu aje kurondera akubwiye ati nashaka ko dukorana nuko aba yabonye yuko muri wewe harimwo ikintu ngira akamaro. Yego, ndaryohewe cyane ko uvuze ku bijanye n'ugwaruka. Twebwe ugwaruka dufite imbuga nyinshi cyane dukurikirana kuri YouTube n'ahandi henshi, hari abamenyeshamakuru benshi cyane atari Jimbere gusa. None ikintu Jimbere yoba ifise itandukanye n'ivyo bimenyeshamakuru bindi, tuma tuvuga ati Jimbere quand même kuri ino point canke kuri iyi barafite ikintu bisangije, co bari giki? Bon, nivyo mu Kirundi babacumva ni ngo hakwishima ushimwa n'abandi. Mugabo turi mu kinjana utegerezwa misi yose kwa muri urasigura igituma umuntu yo gucagura we batocagura justement izo mbuga zindi. Jewe nibaza yuko ubwa mbere ikintu kituranga twebwe muri Jimbere, nibaza yuko c'est la constance. Sinigene umuntu yo gisigura mu Kirundi, no kuvuga iyo twiyemeje ikintu by'ukuri turagerageza uko dushoboye kose ico kintu tukayishitsa.
hanyuma ugiye kuraba kuva imyaka 4 cyane niho twagiye imyaka 4 ya nyuma turiko turashikiriza inkuru ntitwigeze duhesha ngo tugerageze guca gauche à droite ya ligne éditoriale yacu canke ne dusanzwe dukora ahubwo twagiye turatera imbere hanyuma ukaraba le contenu ibyo dushikiriza inkuru dushikiriza urasanga bitandukanye cyane n'ivy'abandi kuko ni inkuru iba yatohojwe ni inkuru nubwo usanga hariho abavuga bati hano hantu mwihenze canke mwagize iki canke kenshi usanga by'ukuri ari ukuri nubwo usanga hariho twihenze bavuga ati okay turasavye imbabazi hano hantu twihenze uca dukosora hanyuma ikindi naco ni amathématique dushikako amathématique dushikako ko bamwe hari usanga bavuga ati twebwe tugatangura gutanga inkuru gusa muri no domaine ngo twebwe turagerageza kuva amathématique ajanye na ligne éditoriale yacu ngo tukakuvra yose kandi de façon régulière de façon constante ikindi naco igituma ugwaruka canke nibaza abadusoma bo bandanye badusoma canke bo bandanye baduha iyo intérêt ni kubera ko twibaza yuko turi dans un no kwita un écosystème médiatique usanga ufise ama media atandukanye hanyuma muri abo media yose usanga umwe wese afise ico yishangije rero kugira imbere muri iyo écosystème biraryohora kandi inkuru usomye muri imbere n'ubuza kwisoma hanze usanga harimo akabirya kandi kantu twagerageje gushiramwo kajanye justement n'ama public yacu hanyuma rero bikajana aussi n'ama opportunité twarababwiye yuko mu ntango z'uno mwaka turiko turugurura icese antenne yacu y'Igitega twaravuze yuko tuzogerageza gushira imbere cane ibintu bijanye na Frambu kandi turazi yuko Frambu burya n'ikintu gikomeye gose tuzoza gushira imbere kuvuga gufasha abadusoma kugira ama opportunité ya business zabo ivyashara byabo bigasirkura abajene bakabona ko amatala yabo ariko aravyara umusaruro ubafasha kubaho tuzobandana tubishira imbere muri no mwaka uza ibintu bijanye na culture mu bintu bijanye na entrepreneuriat mu kubandanya duteza imbere ugushira imbere no kwerekana impano z'ugwaruka n'abakenyezi ivyo navyo nibaza ko ari byo abadusoma baba bakeneye urejeje uvuga ngo abakenyezi namwe ndatembereza amaso ndabona ngaha kuri magazine ko imbere ari l'écho des femmes et des jeunes du Burundi done mu bigaragara mu vy'ukuri abagore na imbere bihurirahe vy'ukuri mu bafasha muki en quoi êtes-vous l'écho des femmes du Burundi ico kibazo ubajije ni kibazo kiduhanze natwe kubera ko iyo turiko turaraba uko ku munsi turaronka autour de 1000 commentaires 1000 commentaires no kuvuga yuko par jour en fait tuba dufise autour de 150,000 abasomyi 150 ku ma plateforme yacu yose ku munsi tugiye kuraba neza muri ayo ama commentaires n'abantu bereyagisha n'abantu bapartaja urasanga d'abord en général ko dufatira par exemple kuri Facebook ko niho dupublia mu Kirundi abatwishura bakayishura mu Kirundi usanga kuri Facebook 78% kwijana by'abashikiriza inkuru canke abishura ku nkuru tuba twashikirije n'abagabo 22% ugasanga n'abagore donc urumva deja abiconnecta ngo baje gusoma inkuru ni bake cyane abagore ni bake cyane hamugiye kureba ama commentaire usanga ibice 90% benshi bavuga arabagabo hanyuma ugasanga rero ibice bikeyi en fait ntituzi ico abakenyezi n'abakobwa n'abagore je ne sais quoi biyumvira kuvyo jimbere ishikiriza kuko ntibahayajise turibaza tuti mbega ni kubera iki ni kubera atama telefone bafise ni kubera ko abakenyezi mu bisanzwe ari maboko ijana usanga mu gitondo ari kararonderera umuryango canke ni kubera ko agize icashikirije ku marezo sociaux babasomyi babagabo n'ibigaca bamusimbira ko bakamukubagura
entre guillemets turafise ibibazo byinshi donc urumva il faut ko tu developa ingene abakenyezi tubashikira vy'umwihariko tudakoresha izi platforms dukoresha kuko izi dukoresha ntituzi exactement ntibareagisa nkuko twari dushaka. Ico ni cambere. Ica kabiri naco nuko mu vy'ukuri ko twagerageza uko dushoboye kose kugira ngo abakenyezi nabo biyumve yuko bafise ikibanza mu vyo imbere ishikiriza. Uravye ingene dushikiriza kubijanye n'amasuje abenteresa, bugiye tuko turavuga ivy'abana turazi yuko abakenyezi benteresa. Iyo tuko turavuga ivya education birabenteresa. Iyo tuko turavuga ibijanye n'amagara birabenteresa. Iyo tuko turavuga ibijanye n'amagara ndora gitsina n'ivyo kurondoka birabenteresa. Iyo tuko turavuga ibijanye iyo tuko turashira imbere impano ziri mu bakenyezi canke abakobwa biyungunganya malgré le contexte social ituma batisanzura mugabo tukaberekana twerekana ivyo bashikanye ko ivyo zose ndazi yuko bibakorako mugabo muri uno mwaka vy'ukuri tuzogerageza gushiraho imigambi kugira ngo dushobore kubashikira mu kibano kuko ndibaza ko ariho umuntu ashobora gushikira gose neza abakenyezi. Uko murakoze reka twizeye ko bazobora reagisa plus kuri ayo publication yose abereke. Uno mwaka wose warigeze reagisa uno mwaka? Ko narareagisa kuri CGA twumve mana yanje. Oya gureagisa ndashira ko like cyangwa oya i commentaire ukavuga uti kino kintu je naco nemeye. Oya mba nanyuzwe. Kenshi na kenshi mba nanyuzwe ndavuga ico norenzaga. Nico gituma. Gani kunyugwa cyane turanyugwa. Reka tuvyemere. Ego imbere ko turangiza ndasi ikibazo cyanyuma. Ego turatanga uyu mwaka mushasha. Ni igiki mwamuduteguriye ngaha muri imbere ikintu gishasha twinjirana inyota. Ikintu gishasha umuntu tworindirana inyota ico kibazo co kushikira no gushikiriza ico abakenyezi n'abakobwa biyumvira canke bagona kiri ku mutima. Kiraturaje ishinga tuzogereza uko dushoboye kose tugishike kuno mwaka. Ico ni cambere. Ca kabiri nuko tuzobandanya dushira inguvu mu gukorana neza n'abapartenaire bacu. Hariho nk'umugambi dufise tugomba gukomeza gose, umugambi wo kugira amapartenaire avec ama université mu Burundi, ama université 8 twacaguye mu gihugu tuza turakira aba étudiants umwaka wa nyuma canke bahejeje kuri université bakaza muri stage de 2 mois iri payé muri Jimbere bakahigira muri domaine yabo bakandika bakamenya ingene two turakora umwuga bakaronka ama contact kugira ngo nabo après muri vie professionnelle yabo future bazoshobora kuyakoresha bakoresha n'ivyo bigiye ngaho. Uwo mugambi tuzobandanya ko n'umugambi mwiza cane udufasha kumenyana n'ugwaruka, kumenya ivyo ugwaruka rugona rushaka, kumenya uko natwe twokwigenza papo ivyo bariko respectinga gushikako. Hanyuma kandi tuzogerageza uko dushoboye kose kubandanya dushigikira ibijanye n'impano ziri mu gwaruka n'abakenyezi mu kuzerekana, mu kuzishira imbere, mu kwerekana ico zivyara na cane cane mu gisata kijanye n'imico kama. Imico kama mu vy'ukuri muri Jimbere zoyishira imbere cane. No kuvuga ugiye kuraba nk'uno mwaka nibaza ko azoba ari n'ijambo ry'intangamarara rya Jimbere. Ugiye kuraba uno mwaka wose ukaraba aba jeune bagiye baritanga, ukaraba ingene aba jeune bitanga haba mu bijanye na sport, haba mu bijanye na inkino, haba mu bijanye na imico kama, haba mu bijanye na business, haba mu bijanye n'impano zisanzwe za misi yose. Urabona vy'ukuri yuko ugwaruka mu Burundi rufise potentiel, rufise ingufu zo gushika kure cane. Gusa baba babuze infrastructure, babuze vyankenerwa ibirungo byo bafasha ngo bashikire aho batekereza ko bariho bari. Rero tuzogerageza uko dushoboye kose ngo twerekane izo mpano, hanyuma ugwaruka rutera imbere, hanyuma tubabere vy'ukuri porte parole en écho. Tuzobandanya kandi tugerageza kuja natwe muri entrepreneuria
partenariat tugenera amahera hanyuma tuzondana dushikiriza inkuru nkuko twama dubikora dushikiriza inkuru nkuko twama tubikora hanyuma nibaza ko ari n'akaryo keza ko kwifuriza mwebwe mwafasha akanya mukaza ngaha ngo tuyage twifurize n'abasomyi bose umwaka mwiza mushasha cyane cyane w'amagara meza amagara ikintu gihambaye cyane hanyuma umwaka w'amagara umwaka w'ivyumviro bishasha kandi byubaka bishitsa kure imiryango bishitsa kure amashirahamwe bishitsa kure ikibano hama n'umwaka wa Frambo. Amen. muri byose ikintu cyo nkeneye kuryohera ni Frambo. Byose byanyoye cyane. Ego. Murakoze gose none nawe ndakubaze gatoyi. Byakujemo gute ngo ubaze ugombe kumenya bino bibazo ubirungikire ruja imbere ko abandi bose benshi baransaba ngo tubonane kazambwira ati je mfise umugambi uyu ntuhamye muri je imbere ngaha ntituri banke ntituri bugufashe ikintu gihambaye cyo twokora nuko tugira twogushikana twomenyekanisha ivyo ukora mugabo ni bake cyane bavuga bati jewe ndakeneye by'ukuri kugira ni ikiganiro nawe ngo ndakubaza ibintu bibazo byakujemo gute ukuntu byanje ngo ndakunda kuraba amantaravyo mukora ngaha muri Jimbere mugamagara abatumire kandi abatumire bakomeye bafite ivyumviro byinshi cyane botanga kugwaruka ariko ndiyumvira ati no kuri Jimbere natwe turafite ibibazo byinshi cyane twe dusoma Jimbere twe tuyikurikirana ukuntu mukora nitubizi cyane turabona nuvuga ati le fruit y'ingene mukora meni tuzi neza ingene mukora kandi turafite ibibazo byinshi mwanda ama commentaires si je ngenda bifise ariko ndavuga ati commentaire twandika nyinshi badodisoma ryari hama batriye ibibazo ukwishurako ateka je ngenda nangi ibibazo byanje biki hama donke ishuzi tomoye gango je nyugwe n'abandi basomye n'abakunzi baje imbere nkanje twese tunyugire hamwe kandi nibaza ko je ndashimye ndimvira ko nabone bashimye iyo bari yego nico gituma niyumvire kubabaza ibibazo sino naje imigambi sindayibuze mu kanya ngira ndabashikiriza ibigambi neza cyane gose ngira amakamera amaze kuzima cyo twicara tubipange yego murakoze cyane merci yego